ego nitwa Shaka Clarisse nkabanje kumenyekanisha ibikorwa vya PAEJ chargé de la communication muri PAEJ. Ego murahejeje gukora igikorwa cyo kuganishwa imigambi ku bakenyezi. Mbega kubera iki mwatunganyije kuganishwa imigambi ku bakenyezi gusa mutashizemo n'abagabo? Kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 niho umugambi PAEJ watanguje iri higanwa kubigeme n'abakenyezi. Mutikuki turafise muri PAEJ hariho ikibazo kinini c'uko urwaruka rw'abakenyezi n'abigeme batazana imigambi ku bwinshi. Niho rero ico ciyumviro caciye kiza c'uko twoza turatunganya ibiganwa kugira ngo dushobore kuronka imigambi y'abigeme n'abakenyezi, kugira ngo abagabo n'abakenyezi bangane mu migambi turonka muri PAEJ. Niho rero twaciye tugira ico ciyumviro co gutunganya ibiganwa, ubu bukaba bubaye irigira kabiri iri higanwa ribaye. Ihiganwa rero riko riba mu ntara zose z'igihugu, aho kuri buri ntara hacaguwemo imigambi 5 ihiganwa. Kuvuga ko byose hamwe turafise imigambi 90 yahiganwe mu gihugu cose. Ego mbega kuba higanwa